Ngo haribonekeza muri no minsi ukutumvikana hagati y'ingo zimwe zimwe mbere bigatuma habukwahukana ku murindi munini, bivugwa na Nyandwi Jean Baptiste arongoye ishirahamwe akabuto ka Sinape gahindura ikibano mu Burundi mu ruganda rw'iminsi ibiri rwari rugenewe abubakanye mu ntumbero yo gukomeza urugo. Iryo shirahamwe ryatunganije ku miryango 45 ku mutumba Gasenyi, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura. Tumaze imisi tubona ibiriko biraba mu masentare, ibiriko biraba mu mashengero aho abantu batuzanira imitwaro tukabumviriza abo dusengera, ariko kandi tukabona n'ibintu biriko biraba mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara zitandukanye aho tubona abana bariko baragenda biyerereza kubera ibanga ryo kurera ryaratitutse. Kandi vyongeye duherutse kubonaho mu masentare ikintu cyo gutandukanya divorce rikiraduga ku buryo buteye ubwoba mu gihugu cyacu. Dufatiye nk'ukarorero duherutse gusoma mu kinyamakuru aho bavuga yuko ingoma 576 mu gisagara ca Bujumbura zasambutse, divorce zaratanzwe. Tugaca dusanga nk'akarorero muri Kanyosha ingo 118 zarasambutse. Turavuga tuti rero twebwe nkishira hamwe twubakiye kwijambo ry'Imana ntidushobora guhagarara ngo tuvyihoze. Oya, tuzirikana ko intumbero y'Imana yavuze ngo ntibibereye ko umugabo yoba wenyene, azosiga se na nyina yubaka urugo rwiwe, babana karamata babe umubiri umwe. Ibiro nivyo turiko turabona yuko bisa nk'ibitituka bituma twebwe tuvuga tuti mu kwitaba kamureta iriko iratera ko twotera imbere ntidushobora gutera imbere mu gihugu urugo rwasambutse. Nyandwi Jean Baptiste asigura ko kudakomeza ikiyago hagati y'abubakanye ari kimwe mu bituma ingo zisambuka. Abubakanye ntibakomeza ikiyago, ntibaganira, usanga imiryango itandukanye itagira iyerekwa ry'ukungena urugo gobaho. Ubutunzi ntibwitwararikwa n'umugabo n'umugore, usanga umwe arimwe aragwana n'akantu ko kuvuga ngo jewe. Maze rero kuba muri jewe mu rugo ibintu biba bipfuye, urugo ruca rugira gute? Ruca rutituka. Bamwe mu baronse izo nyigisho bavuga ko bahungukiye ibitari bike kuko bibukijwe inshingano z'umwe wese mu rugo. Kwizi nyigisho twumvise zatubwiye yuko umukenyezi akeneye kugira ibanga mu rugo. Yatubwiye ati umugore akeneye kugira gute, dukeneye kuba umukenyezi atunganye agasengera urugo rwiwe, hanyuma Imana igashishikara ihindura umushinga ntayo wacu. Hariho byinshi duhora twirengagiza ugasanga nk'inshingano zacu mu rugo. Mbere watwigishije umwigisha wacu yariko aratwigisha uno munsi mu gitondo, ariko aratwibaza ati mbega kubera iki mw'abadamu mwe musigaye muha ibitanda vyanyu bayaya ngo babisase, ugasanga umengo muriko muritesha icubahiro, ugasanga umengo inshingano zacu zo guha abagabo icubahiro ntituriko turazigenza nk'uko vyategekwa n'ijambo ry'Imana. Ariko rero ubu twibutse kandi bushasha yuko inshingano zacu tugiye kuzikorerako bushasha kugira ngo ingo zacu tuzinagure zibe zishasha. Hari nk'ibintu usanga by'ukuri mu rugo umugore yaragukeneye ugaca guma wibereye mu bagenzi, ukasanga uri kurasamarira mu kabare canke mu bitagira ikimazi. Mugabo no munsi ndatahuye neza ko hari bihe umugore azo ankeneye mu rugo kugira ngo nshobore kugera kuganirana. Bica kabiri none avugana vyinshi kuko batwisha ibintu bifashe kandi bizima umuntu wese ashobora gutahura kuko bavyigisha mu buryo bw'umugaragaro. Natahuye kandi ko mu buryo nshobora kuronka, nshobora gupanga neza amafaranga, nshobora kubika ayo nshobora gukoresha bifise akaba bitagafise kugira ngo urugo rwanje rushobore gutera ruje imbere. Hama ikindi naco twatahuye ko imbere yuko umudamu papa bashobora kubaka urugo rwabo, natahuye neza ko bategerezwa gusangira igisabisho n'ijambo ry'Imana, ndetse abana bakabegerezanya hamwe kugira ngo dushobore kubafasha. Ibyo byamfashije ni byinshi ntashobora kudondagura mu mwanya. Urwo ruganda rwasozere no gutanga ifungurwa ku bantu 50 bageze mu zabukuru bo ku mutumba Gasenyi, umwe wese akaba yaronkejwe ibiro 30 bigizwe n'ibiro 10 vy'ibiharage, ibiro 10 vy'umuceri n'ibindi 10 vy'ifu. Umunyamabanga ntayegayezwa wa musitanteri wa komine Mutimbuzi yashimye iyo mfashanyo yahawe abo bageze mu zabukuru. Turabona abantu baza bitanga nk'uku biduhereza ibyishimo kandi bikatuhimbara kubera ko bariko baradukorera mu ngata. Kubw'ivyo rero ntitworeka kubashimira no kubakengurukira ku mugambi mwiza w'urukundo mubandanya mwerekana na cyane cyane wagumye uranga abarundi. Rero nkuko mwabivuze
natwe ntitworeka kubakengurukira ati vuba Imana niyabashoboza ati muzosubira mukore ibindi nk'ibi, Imana irabaje imbere mwongere mubikore kuko imirimo ni myinshi ahubwo habuze abakozi. Rero tugatera n'akamo n'abandi bose bashoboye gukora ibikorwa nk'ibi ko boza barabikora kuko abari mu bibazo bitandukanye bashonje ni benshi, banahonikora ni benshi. Rero kuba bokora ibikorwa by'urukundo nk'ibi n'ivyiteka. Ishirahamwe akabuto ka Sinape gahindura ikibano mu Burundi ngo riramaze gutanga inyigisho nk'izo mu ntara za Kayanza, Gitega na Rumonge.